none nta kuntu ndakubwiye nyine kuri kamera n'ikibazo je ibyo bintu ntavyo nzi mugabo bivugira kuri kamera bavyumve cyane ibintu byambayeho birababaje nyuma ya duhejeje gukora ikiganiro cyane hanze ndiremeye ndi kuvyibuka numva no guhumeka vyose ariko uko nakubonye ndizera ko nawe namubonye umuntu w'umushenzi akinjira mu nzu uko yishakiye agera agatwara utuntu twanje twose motife ngo nukubera ko yambeshe ngarankunda ujya mushenzi wawe urumva atatikiye igitegerimo urumva bari karafiringa ariko mu mahera yanje urazi kumara imyaka n'imyaka uri kuranda dufaranga ubiko kacubona umushenzi aza arikoreye ntavyo ndiko ndakwishuza nturi kuri ahubwo cyatugendesha reka tuvuga reka mama go STV, every story matters. You know my people, it's another day, it's another blessing. Kubana ubundi ku munsi bakunze ba STV, done for real kuri MIC za umuyaga ni hatari. Ese bakunze ba STV, cameraman, you know biki. Ese bakunze ba STV ni Jojo tumukunde wa mu actrice wa ma film. Niwe nje kuraba sasa yambwiye yuko nkeneye akeneye ikintu tuvugana mbwa nazi yuko kamera nayizanye turi kumwe na cameraman rero sasa bakunze ba STV aba kuri inzu bana kari inzu nziza bakunze ba STV rero sasa ngana mu telefone je numva ivyo bintu Jojo ashakira akeneye yuko tuvugana bakunze ba STV. Allo Jojo neza neza jena nashitse kweli ni hehe ni buryo ni bubamfu kumenga ni etage uba hejuru ingo gushika sanza kuraba nyaro sawa reka ndaje okay ese bakunze ba STV ambwiye ngo sinshike katugende salamu aje fresh Jojo naje ambwiye ngo abahejuru ngahejuru ambwiye ngo sinshike kaje nanje nshike ndamutungure ewe Jojo we na bintu kweri ni hatari cameraman sasa dog Odi sasa bakunze ba STV none Odi telefone kandi kunze ba STV ntazi yuko telefone yuko irasona. Allo Jojo sasa namaze gushika Jojo tumukunde Jojo karibu Jojo ndagusange hii ingo Jojo ingo tuvuga kunze ba STV Jojo yambwiye ngo arankeneye sinzi cyakeneye Jojo vipi guserereka sine kureba family ingo tuvuga sose nje bimbabaje bize neza ni sawa maze bien urakomeye yego makuru yawe ni meza tuvugane tugende hajya basihabona urakunda guhuruza tugende umeze neza yamize neza ndagutuguye uko wambaye neza sana neza nyine kuguma ameze neza ndamukiza bakunze ba STV bakunze ba STV yes ashim cameraman ya iminsi myinshi wari umukumbuye kumubona ndari nkumbuye kumubona ariko ntabwo renzi ko nza kumubona no munsi ndagutunguye mugabo urantunguye nyine ariko nkoreye party handi naho bakure warubiki Shadan wera akunda kugira brag muga ntago shaka gukina nagwamaga mbwira ko ngukeneye kubera nyine ndagukeneye bakunze ba STV ibintu birateye ubwo urumva ikintu girinze gindura mu duje n'ukuntu nzi umeze cyo bari higa Jojo waranteye ubwoba ninifunye arodani fuko tuvugana sabi ubwoba bwiyo ufite ubwoba ubaza ngo ufite ubwoba burenze je ubwo fish nze gutega Jojo cyane kumenya ibyo bintu ukuntu bya none nta kuntu ndakubwiye nyine kuri kamera n'ikibazo je ibyo bintu ntavyo nzi mugabo bivugira kuri kamera bavyo yaba kunze ba STV tumenye icyo kintu hamagariga je nagize nyuma y'ikiganiro twashoboye kuvugana cyane mugabo umunsi umwe nzabona kuri yawe uri mu ijoro ndavuga Jojo je ugana telefone mu ijoro habaye ibiki ngicabaye cyane ibintu byambayeho birababaje nyuma duhejeje gukora ikiganiro cyane hanze ndiremeye ndi kuvyibuka numva no guhumeka vyose urabona je ntago nari nzi gukora kuri CCTV navyo nari nzi pe
wowe dukuriga ntago nabitahuye neza ndiko ko nabikubajije rabimbwira ariko ntago nigeze ndabyitaho bati nyene navyo narenze naje kubimenya neza mu nyuma umva izo ngorane zabaye kuri televiziyo yacu no ntago ari televiziyo yanyu cyane ko televiziyo irarengana gusa nyana yibifisemo agahara gatoya shajojo ko jenzi ko twakoze mu mahoro meza ikiganiro tukagiheza neza atangorane abakunzi ba TV barayibonye izo ngorane zaje mu imana zo neza dani naribwe ya musi nyuma yaho cyane ni birebire gusa icyo wamenya coco naribwe kandi kumara kwibwa ndatohoza neza wabusije ko ndivuga kuri kamera kandi bivuga duhe show abakunze ba TV cameraman ibintu muze mu bifute ngo no kubera ko mvuze uko canke ndenza karimba niwe uzaniye kamera sinari nayigutumye rero jewe naribwe maze kwibwa ndatohoza neza ndamenya umuntu yanyivye gatojo ntaguciriye mu muri STV kwavuze ko naco yacu birimo uri ko utakuvuga kabazi ndakuzaniye intebe basubiye je kanicare ngaha naco intebe uzibona dan je naribwe maze kwibwa ndibwa n'umuntu nyene yageranye skroka arambesha ni muri babaje namubonye Doko je nagwamaye kugira ngo tuganire umunyamakuru neza y'uwo muntu none urakoze kuza uzunzaniye na cameraman bivuze ngo nkore umuti ntari niteze kubw'ivyo rero dane nditondora biza hazi je nta je urana ntibwo bose nabwo n'isura yawe ihindutse gusa nta muntu je tugira n'ikibazo ndibazo urabize neza ariko kuri uno mwanya ndakeneye ko unyereka umuntu andi ya andi nyine boss wanye ko wigirisha ngo andi boss chivyo ninavyo ndiko natahura mu Jojo tugende bukebuke ziko naco tuko turihutira andi byagenze ibyo bintu byagenze gute duidonido kuko cino mama sasa byagenze gute Jojo Tena nyuma yo gukora ikiganiro nabonye nyandikira andi ucutumva se niki aranyandikira tangura ambwira ngo yakunze ukuntu twakoranye ikiganiro biza kurangira nyine ambwiye ngo arankunda sha amanyine nta byinshi nashimye kumubaza arambwira nyine ko yitwa andi n'izina rye narimenye uwo munsi arambwira ko ari warongoye STV ca ndavuga ati rero ni bohien STV nkuko nakubwiye rero naribwe twaravuganye iyo minsi yose tutarabonana ariko mu nyuma turapanga gahunda yo kubonana ninkubwira bino bintu ubifate nk'ari seri ndazi ko ukunda gukina sinzi ukuntu wimereye arambwira ngo tubonane turapanga gahunda yo kubonana ndamubaza wambaye gute arambwira mba ntago nabibwa mubona je ntawe narinzi mwe muzinanye face to face ko tuzinanye mu bisanzwe bya TV nayimenya aruko je nawe dukoranye ikiganiro rero je nasohotse ngiye kumwitaba ariko mu nyuma ngarutse nsanga nibwe ndarusha Jojo hanjibi mbwa ibintu kurambwira sasa ibintu kurambwira Jojo ko hanyuma ibintu bimaze kwibwa ko watanguriye ko yuko yakwandikiye ibintu by'urukundo iki niki ibintu byo kwibwa byaje gute nde yanyibye aho namuvugiye nawe wumvise andi gabanya imikino dan abandi ko ndatwenga abandi ko ndatwenga ntawenze ndiko ndamubeshera abakunzi ba STV ibaze oye banzurindire basha nabo nyine abakunzi ba STV ndamo nabantu tuko turumvikana umuntu tuvuganya duhurira ndagiye ndicaye ntiyaza ndangije ntebye nyine namubuze namurondera kuri telefone ndamubura ca nditahira ngeze muhira sanga nibwe microonde imashini nanaguze mu Bushinwa natumye ko aho ibintu bya filime byacu ukuntu bimeze umunsi bimeze neza je bikamera nabi ndavuga ati reka nture kano kamashini nce ndagaha umukozi umuntu abarabaho usanga byose byagiye deni banzurindire ngeze muhira
mikorone ikiri mu karatosha sanga ibi byose abitwaye rero kugira ngo umenye kari yandi yabitwaye nashitse mbaza babanyu none ngaha mu rupangu wacu hari abantu benshi babonye ko ari amazu menshi arambwiye mu bintu byatwaye umunamizi uko nuko yari yambaye ukuca numva imuzo yuko barambwira nawe niko yambwiye ko yambaye arinjira mu nzu neza nta nimpuwe nta nakagongwe ibintu byose byanje byose cyarabitwara ni telefone aciranzimiza ko kugeza none munsi ikiracamwe aha kunzi ba Steve je amakuru mfise nuko andi ari yaduze nimba bakunzi bese batavye baza andamazi iminsi ari Gitega nagusabye ko bagabanya imikino sivyo nimba ushaka umviza neza nimba ushaka kumuvugira sasa Jojo tuvugane bukebuke siko imashine na microonde pi mugabo andi ivyo niyo bitwara akugira bikoresha iki mugabo umva nta kamaro umva bimaze birafise akamaro mugabo je sumva yuko uribaza 3 miliyoni nawe isamira ahantu ziri urabona ubuzima tugezemo ko numumeze umuntu w'umushenza akinjira mu nzu ko yishakiye agera gatwara utuntu twanje twose motife ngo nukubera ko yambeshe ngarankunda reka nkubwire Dan urabizi nitonda ndatekereje n'umwana mwiza mugabo no munsi ni finale ntuva ngaha utagiye kunyereka aho mukore byanka byoroha asubiza utuntu twanje nakindi Jennifer sasa cameraman ibi bintu twitayemo nibiki kwera nenda kubaze Jojo none urasubira mu telefone yanje iri hehe kwa murondera ndamu telefone womba ndakunze ba Steve bino bintu kweri andi kweri andi Steve papa Steve sa ibintu vyogenda gute kweri ibintu vyogenda gute kweri rero igisigaye sindimo ndabigusaba sindimo ndagusaba ikigongwe nkeneye yuko unjara ku kazi wanyu kuneza utuntu twanje mutusubize fresh nta zindi ngorane je nkeneye urisure kari andi nyene andi nyine wundi nicyo uteye kurumva Dan ushaka nko binduru cyangwa mbuzugama kugira ngo unyumve andi nyene andi boss wawe andi nyene andi tumenye yuko umva rero misa amazi ari Gitega tumenye yuko yaba yarahunze ivyo bintu ibintu nyine byose birisobanuye imiliyoni 3 hafi 4 urumva tatike Gitega irimo urumva barikarafinga ariko mu mahera yanje ariko shayi byanje ntibabike nawe nyine umutelefone umubwire nimba yarambrose mukaba muvugana mubwire ibintu bya Jojo ntibiribwa Cheka ndabi Chika basi ndabi yuko yobica none ivyo mana isi ni juru we none andi kweri ntandi yo kwibivyo bintu no kwimana andi ivyo navyo kwibajo reka kundi wavuga ni boss wawe none mu telefone ndinga karushire mu mikrofone neze bavyumva Bona ba boss bigagaza kubera bateka mitwe yibere ari wanje ayo muraya telefone yiwe je niyo reka kunyitaba turara singiye je numvize yuko yonyitaba kweri wabujya kakufse andi kweri ngo je yarambroze ingasubire mu kandi twumva ndarushe sasa bakunzi ba Steve sawa rero andi telefone ariko arayikupa iriko iracamo mugabo we byanse nibisigura ko yakublotse ugira umwizere vyagenze gute kugira uyizere umuntu umwereke ahantu hari amazu bakunze ba Steve mwabonye amazu ari ngaha umubwira ati naduze na giziki je nakubuze hariya Jesse na siyaniteze yuko na amashamba gute tuntu vyagenze gute kugira wizere umuntu gushika kuri doga ndandushaka nze kuvuga muri rurimi kugira ntahure ujya mushenzi wawe nimba ni boss wawe yaje mbesha urukundo rukuranyumva ndiko ndavyumva turakundana je ndiko ndumviriza ibiganiro byo numva gumengo umuntu ari seriye ambwira ibintu byinshi mama nyene byinshi nawe urabizi ukuntu mumeze jewe umunsi banyiba naye ngiye kumutora uri kurantahura ngiye kumutora nyene nzi ngo tuhure tuganire kuko ntago twari bwabonana nagiye kumutora ambwira ahantu ahagaze ndagenda ndicara ndamurindira ndamubuze ariko kugaruka muri asanganibwe ikindi kintu ushaka ko ndakubwira ndagusigura n'igiki
ngo kumuvugira sana uramuzi gose uramuzi gose yuko nta ivyo bintu mu mwaka n'ameza ngayo tumaranye sa kintu cyo gusuma vraiment ryo bari marana umwaka mu marana 10 marana 5 uyu munsi ibintu byanje ndabirose tuvana ngaho njanayo hama mutuntu twanje uhiga kwa nduru je subira kugutera Ivyo bintu ntabyo nayenzi ko konje muri ivyo bintu vraiment n'ukuri sinzi konje muri naje ntabwo nanze ka ivyo njemo ugenda imenya ko imikoshi yose n'imyaka izonkurikirana naje ne kuza gukora ikiganiro iwanyu Steve andi kweli je telefone karayikupa je sinzi bana we arayikupanye nafse umwanya ko kwitaba nta mwanya reka tubireke tuzobivugana mugabo ntabwo uri buncike dani twumvikane nturi buncike utanyeretse handa ahantu haba ntabyo ngo yaraduze ngo ari hehe ndibaza ntimuba mwibuye kubyo umuntu atuhashika tugenda ahubwo tuharabe tugende no tugere tuharabe ubaza ngo urasiga ntuva ngaha nizina ry'Imana nukuri nuva ngaha ndabikubwiye Jojo reka kumfata nabi Jojo mugabo ntabwo ngufashe nabi imbere ntabwo ufashe nabi je ndije mwafashe neza urazi kumara imyaka n'imyaka uri kurando dufaranga ubiko kacubona umushenzi azarikoreye ntavyo ndiko ndakwishuza nturi kurantahura ntacyo ndiko ndagusaba wowe ndiko ndagusaba akantu koroshe ntwara urukumva unyereka ahantu andaba nta kindi hamba nkure kure Algo cyatugendesha. Reka tuvuga reka duhagarare tuvugana. Yego canda kwa kwereka. Cameraman ora this. Cameraman go.